turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro canyu igitondo gishasha musanze mutegurirwa na jewe mwene Somane Rambona Janje. Uyu munsi nkaba nagomba ko dusangira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo gutura intimba igice ca gatanu nico dusoma mwayo majambo duhere ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 22 havuga ngo niki catumye utwibagira ibihe byose kandi ukaduheba kumara igihe kirekire kingana gityo nutwigarukanire uhoraho we natwe turakugarukira dukomorere iminsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere shiti waradutaye ruhebwa ukaturakira birenze urugero. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo dusomye ngomba ko dusangiramwe ijambo rivuga ngo cyangwa se ijambo ry'umutwe rivuga ngo mana nudukomorere ya misi. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo kino gitabo cyo gutura intimba dusomye citirirwa ubuvugishwa n'Imana Yeremiya. Ahandi naho ubuvugishwa n'Imana Yeremiya nyene abanditsi canke abashakashatsi mu bya Bibiliya bamwita ngo ni umuvugishwa w'amarira kuko yari afise ingabire y'intimba muri we akaba yarakunda kurira cyane arizwa n'ibyaha ubwoko bwabo bw'Abisirayeli bwakora bwacumura ku Mana. Mbere ahandi naho akaba yarakunda kurizwa cyane n'ibyago byabaye igihe Yerusalemu yasamburwa isambuwe n'umwami Nebukadineza. Aho naho hakaba hari nko mu mwaka wa 586 umwami wa Babuloni Nebukadineza. Kino gitabo cyo gutura intimba twasomye kiratwereka neza ko naho icyaha gifise ubushobozi ntangere bwo gukwega abantu kibakwegera mu buzimire, ariko ko ico cyaha nyene cama giherekezwa cama gikurikirwa n'ingaruka mbi ntangere, ibyago n'ibyaduka, amakuba n'amarushwa ntangere. Imana yacu nidutabare. Iki gitabo cyo gushira intimba rero twasomye mwana majambo ni igitabo kigizwe n'ivyese bitanu canke abandi bita ngo ni amapoeme mu Gifaransa. Ayo mapoeme atanu akaba yose ahurira cyane cyane ku gusamburwa kwa Yerusalemu n'ibyago byabaye kuri Yerusalemu icyo gihe hasamburwa n'umwami Nebukadineza. Niko twamaze kubivuga muri uriya mwaka wa 586. Imana yacu nidutabare bene data. Muri kino gitabo kandi rero cyo gutura intimba twasomye mwana majambo twabonye ngo ubu bwoko bw'Imana aba bantu b'Imana bariko baracura intimba kubw'ibihe bigoye, kubw'ibihe by'amakuba, kubw'ibihe by'amarushwa barimwo. Ivyo bihe navyo ahenshi bikaba byari bigizwe n'inzara, izura inzara yari hari ico gihe bamaze gutwarwa mu kinyago. Hakaba kandi hariho ibikorwa by'agatuzo canke by'agahahazo bakoreshwa. Hakaba kandi hariho n'iduzwa ry'ibiciro ku mfungurwa, kandi hakaba hariho mbere n'ivyamfurambi byakorerwa abigeme n'abagore. Imana yacu nidutabare. Twasomye rero n'amajambo tubona ngo ubu bwoko bw'Imana bwariko buracura intimba. Hanyuma muri uko gucura intimba kwabo barabwira Imana, bayibwira ati Mana nudukomorere ya misi yacu. Twabonye ijambo rivuga ngo nutwigarukanire uhoraho we natwe turakugarukira dukomorere ya misi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere shiti waradutaye ruhebwa ukaturakira birenze urugero. Imana yacu nihimbazwe. Navuze ngo dusangire ijambo rivuga ngo Mana nudukomorere ya misi yacu. Imana yacu nihimbazwe.
iki gihe abisirayeli rero bamaze gutwarwa n'inyagano i Babuloni, ibihe bigahinduka, ibihe bikaba bibi, habayeho gucura intimba. Mbere muri Zaburi 137 yo yivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, ngo mbere tugaturikisha tukarira twibutse Siyoni, kuko ku nzuzi zaho cyangwa mu biti byo ku nzuzi zaho niho bari barafashe inanga zabo barazimanika, ngo aho batari bakiririmba indirimbo zo guhimbaza Imana yacu nihimbaza. Hanyuma rero buno bwoko bw'Imana inyuma ya bino bihe cyangwa se muri bino bihe barimwo, hagera igihe mu gutura intimba kwabo, hagera igihe mu gusenga kwabo binginga Imana, barayitakambira, barayibwira bati Mana nudugarukanire, nudukomorere ya misi yacu, Imana yacu nihimbazwe. Ibi bihe barimwo byari ibihe ngo bataronka ibyo bafungura, ngo n'ibyo bafungura ngo bakabironka ariko ngo babanje guheba amagara yabo, mbere ngo n'amazi bari basigaye bayagura amahera, usomye ayo majambo urayabona, ngo aho n'inkwi kugira ngo bazironka, kugira ngo bazironke inkwi bazironka ari uko babanje kugura amahera. Kandi ibyo ubwa mbere ariko byari bimeze. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero muri kuno gucura intimba barabwira Imana ati Mana, ibi bintu siko byahoze. Hariho ibihe byari bimeze neza, hariho ibihe twaronka ibyo dufungura, hariho ibihe twaronka amazi tunywa, hariho ibihe twari tubayeho neza, hariho ibihe byari ibihe by'umugisha, hariho ibihe byari ibihe by'imihezagiro, hariho ibihe byari ibihe twanezerwa, hariho ibihe atamakuba n'amarushwa n'amageragezwa nk'aya twari tubayemwo, hariho ibihe, hariho iminsi, ya minsi twari dufise ubwa mbere siyo dufise ubu iminsi dufise ni iminsi yo kuba mu kinyago, twaranyazwe inzira z'iji Siyoni, twahora duduga tuti Siyoni tugiye mu minsi mikuru guhimbaza Imana, ariko byarahindutse. Mbere igisagara Siyoni cyabonekana neza, cyarashimwa, bavuga ngo nico umunezero w'isi yose, ariko ubuhoho turi mu kajembegete, turi mu minsi y'umubabaro, turi mu minsi y'amarushwa, turi mu minsi y'amakuba, turi mu minsi y'abakobwa b'i Siyoni, ubwoko bw'Imana n'abakenyezi b'i Siyoni bafatwa ku nguvu, bakagirirwa ivyamfurambi, bagira umubabaro, barasenga, bambaza Imana, batakambira Imana, baravuga ati Mana nudukomorere ya misi nimwe twahorana. Twabonye ngo havuga ngo nudukomorere imisi yacu niyo twahoranye bwa mbere. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo sinzi ibihe wewe urimwo, sinzi ibihe umazemo iminsi, sinzi ibihe wahozemwo aho hambere hahise, sinzi iminsi wahorana aho hambere hahise, ariko birashoboka mwene data mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, ukaba nawe uri mu minsi igoye, ukaba uri mu minsi yo mu bugaragwa, ukaba uri mu minsi y'ibyago, ukaba uri mu minsi y'ingorane, birashoboka ukaba uri mu minsi yo kunyagwa, birashoboka uri mu minsi y'ibyago, birashoboka uri mu minsi nk'iyo bano Bisirayeli barimwo, birashoboka ukaba uri mu minsi nk'aho umengo uri ahantu mu kinyago hariya. Imana yacu nidutabara. None rero mwene data mukunzi w'ikiganiro igitondo gishasha, nawe sinzi ibihe uriko uracamwo, sinzi ibihe urimwo, sinzi amakuba urimwo, sinzi amageragezwa urimwo, sinzi ubugaragu urimwo, sinzi ibikugarije imbere n'inyuma, sinzi ibiguhangayikishije, sinzi ibintu bikubujije amahoro, sinzi ibihe urimwo, ariko mugabo ijambo mfise, ijambo nkuzaniye, ijambo turiko dusangira nawe muri kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi, ni ijambo rikubwira ngo ubwire Imana, ufate umwanya usenge, uhamagara Imana, uyitakambire, uyibutse ya misi yawe yaho hambere, uyibutse iyo mya misi wahorana, ingene yari imisi y'umugisha, ingene yari imisi myiza, ariko kubu wanyazwe. Imana yacu nidutabare. N'iri jambo nari ndagufitiye rivuga ngo nudukomorere ya misi twahoranye aho hambere hahise, ya
minsi twahorana, ya minsi yacu twari dufise ubwo bwa mbere buhise. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye havuga ngo nudukomorere iminsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere. Asanga usuzumye ukaraba ugasanga hari iminsi wahoranye utagifise, ugasanga hari imigisha wahoranye utagifise, ugasanga hari ibihe byiza wahoranye utagifise, ugasanga hari icyo wanyazwe, ugasanga harabayeho gusubira inyuma. Utubwira Imana uyitakambire nk'uko abisirayeli batakambye, bakabwira Imana ati Imana nudukomorere ya minsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere. Shiti hamwe wowe waradutaye ruhebwa. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo ni nk'aho bavuga bati Imana, kuko haruguru bavuga ngo mbega niki cyatumye utwibagira ukaduheba igihe kirekire kingana gutya. Haragezwa Imana barayibwira bati nimba utadutaye ruhebwa, nimba utaduhebye burundu, nimba utatubakiye birengereza urugero, nimba utaduhebye burundu, yewe Mana turakwinginze. Asanga utadutanye na Kobo, asanga utaduhebye burundu, turakwinginze nyabuna Mana udukomorere ya minsi twahoranye naho hambere hahise, ya minsi twari dufise, ya minsi twahorana tutaraja mu kinyago. Ewe Uhoraho, asanga utaduhebye burundu, turakwingize ngo dukomorere iminsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere. Imana yacu nihimbazwe bene data. Urashobora kuba wowe usenga ariko ukaba utagisenga, uhora wihangana ariko birakunanira, wari ufise ukwizera ariko kwaraheze, wari ufise ukwiyubara ariko ubu kwaraheze, wari ufise umuriro wamukemeye ariko wateye uzima. Birashoboka ko aho hambere muri iyo minsi irangiye wari ufise iminsi myiza, ibihe byiza byo kubana n'Imana, ariko mugabo ubu ukaba waranyazwe, ukaba warasubiye inyuma. None rino jambo rije rigutumbera rikubwira ngo yewe nyabuna ibyo bintu ntubirekere ngaho, ahubwo ca bugufi upfukame usenge Imana, uyibwire uyitakambire uti yewe Mana, asanga utantaye burundu, asanga utantaye ruhebwa, asanga utantaye na Koho, ndakwinginze kwiri jambo rinyibukije ko ari iminsi myiza nahorana, ariko nkabasanga iyo minsi narayinyazwe. Yewe Mana, ndakwinginze ngo usubire unkomorere ya minsi yanje nk'iyo nahoranye ca gihe. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nta n'amajambo rero mwese abayumvise. Imana ishishikare kubaho umugisha. Tuzoshobora mu kiganiro igitondo c'ubutaha, hanyuma mwebwe mwese abatumvise Imana ishishikare kubaho umugisha. Dusenge. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye kubwa n'amajambo dusangiye n'abantu bene data. N'umuntu wese yisuzumye agasanga harabayeho kunyagwa, agasanga iminsi yahoranye si yagifise, ndakwingize gutumugirira neza. Uko agusenze, uko agusaba, uko agutakambiye, umugendere ugarukane bya bihe, ugarukane ya minsi nimwe yahoraho hambere mu mitima y'abagusenga, mu mitima y'abakwambaza. Ndakoze kuri Imana ikibazo cy'ubuzima ubakira kiganiro cyangwa gishasha mu izina ryawe gira Yesu Kristo tubisabye. Amen.